uyu munsi birakunze kuvuga yuko cyane abantu b'abasore basigaye babareshereza mu buryo bw'impemu sinzi ko ariko namwe mubibona biravana n'uburyo abajemo ikintu cyose si bibi kukuronderera mu ijambo ry'Imana kuko mwese ubuzima bwanyu bwose buba bwubakiye mu ijambo ry'Imana ahubwo ningene aje no mu buryo aje n'igihe ajemo nico gikuru umuntu akakureshereza muri mpemu benshi yatwe ngari sinzi ko bimaze kumushikira maze gushikira bon jewe birabaze kushikira ariko sindavuga rumva ari ukuntu aba bene data ibyarebwe by'abahungu kwagira abakobwa bakijijwe ingene rero aza kukurondera rumva ntaze kumva adakubwira afise target akubwira ati ndagukunda kandi jewe ndiko ndabiraba ndiko ndasenga mpemu yera aguma ndongorera iwawe ikirere c'Imana ndiko numva kiko kintu bana yajuko nyene ndavuga ati bungu umva umenga ariko araguteloriza umenga umva nta yindi shwa ufise umenga utegeza kumwemerera ariko byari byoroshe yuko urumva deja arakijijwe kandi umukobwa wese akijijwe umva ikintu ca mbere usengera ni kubona umuhungu akijijwe umva byari byoroshe yuko ushobora kumwemerera ariko mu nyuma byo bivaye n'ingene nzi ico twavugaye n'Imana ikintu namwishuye namubwiye ati Imana usenga niyo nsenga mpemu yera avugira muri wewe niwe avugira muri jewe umwanya atarampinyisha umwanya atarampa confirmation izo nkuru Nelsa warazimuteye arabizi oya yaguhanuye ikino Honor du pays aussi du pays honest always ndabaramukije cyane ndefurize amaro migisha mu miryango yanyu ngo bitegezwa kumera let me say thanks to Papa Kat kimakuru ni Step Media kuri microphone ni jewe nyene kagasore kahizagiwe n'Imana ni jewe nyene kagasore gakora ivy'Imana ikunda uno munsi ni munsi dasanzwe uno munsi muri imbere y'uko ndababwira icyatugenje hano reka mbanze kwanza mbashimire kubw'urukundo mutwereka subscribe duga ku bwinshi commentaire duga ku bwinshi like ubu n'urukundo muko matwereka kandi motivation ni nahihera naho nyene uno munsi bitewe n'ukungena ikiganiro mwagikunze guherukana bagarukaniye ba bantu biwanyu nyene baba bandi nyene kwa kundi nyene mwabakunze abigeme banyu ndazi yuko benshi mugerageje kwaraba mushusho batujemwo uno munsi n'indi shusho idasanzwe ariko ndabona uno munsi baraberewe cyane bambaye white turaza kubabaza impamvu wambaye white tumenyereye ku mugwi wa Real Madrid sinzi ko bose ari abafana ba Real Madrid so ntarandiriye navuze amajambo menshi katwanze kandi turasubira kandi bakire ndabakiye kandi cyane kuri Step Media urakoze cyane uramusi ntimwari mwakoze cyane oya ifoke muhindure mutiye mu vibe ndabaramukije cyane oya hari ico ntarumva ndabaramukije cyane natwe turamukije oya ariko by the way muraberewe merci niteka kandi ridasanzwe mwongeye kudutera kuri Step Media no kumenga no musi murakanye ni iki cyabana oya ntidukanye barabacisha mijisho nako bakurikirana oya ntidukanye baragucisha mijisho oya ntidukanye mbo bagerageje kura ikiganiro giheruka barabonye ingene muri mumeze uno musi abwo babibaze ko twateranye imigeri nyuma ya kamera habaye iki n'amahoro uno musi muri Yesu kwakundi hane ntimubizi Yakubu ko bariro mwamwumvise Nelsa ashoboye kwishura mbona havuze amajambo menshi mwe ntimukira abantu mushura kandi kwivuga baramaze kubamenya ariko novuga yuko bitewe n'ubutumwa mwatanze abantu igikorwa bacakiriye neza mwe kubwanyu bya feedback muri mwana bayakiriye gute je kubgaje ndashima Imana byagenze neza kandi byari icuro rya mbere ariko nukuri vraiment byagenze neza aho ingene n'abantu bacakiriye neza kandi shimira uwo muntu wese yateye intambwe aratwandikira abateye commentaire abadusanze inbox bakatwandikira vraiment baratwankohajije Imana aho bari hose ibahezagiye Nelsa nawe byari byifashe gute nanje do ma part ndashima Imana uko byagenze ko cyari ikiganiro ca mbere tubayemwo ryari rya mbere tugiye kuri kamera turashimana ku ma feedback twaronse nyuma ya bijya bintu kubera ko ni ntahe zari ntahe rero benshi baraje batubwira twafashijwe ki ndashima Imana kabisa novuga yuko bimwe mu bintu vuga yuko kuri Step Media ni ibintu batatumenyereye ko akenshi bitewe n'amakuru dukunda gutanga abari amakuru y'abaririmbyi amakuru y'abakinyi b'amareresi amakuru y'abakinyi b'umupira w'amaguru mugabo kuzana abantu novuga yuko bamaze gutahura ibanga ry'agakizwa n'iki
abantu benshi baratanga bavuga ati twe tuzi ko kuri Step Made kandi nyuma ya hajya narabonye ko wakoresheje n'ibindi biganiro bako haje ego kandi urabona yuko bitewe rero namwebwe novuga yuko abantu bashaka kuvuga ati ka gasore kahizagiwe n'Imana uno musi batweretse ko wahizagiwe n'Imana kuko tuzanye abigeme bari bakeneye ko ni nyuma ya hajya ariko narabonye ugira hari abandi watumiye ariko bari bafite concert mu bintu bijanye n'ivyo kuririmba yari sinzi ko yari umumama n'umuhungu ariko novuga yuko ishusho nababonye muno musi novuga natangaye sana look mu mutwe yahindutse sinzi ko tumenyerwa musana ego kuko abo tugwana saba inyama n'amaraso nari babwiye so uno musi rero nabarondeye kugira ngo zishobe kurabira hamwe bimwe mu bintu novuga yuko mwebwe bigerageje kuraba ku bintu mushobora kuba mwigisha ni ibintu nyene byo muri eglise mwebwe ntituja andeore y'ivyo murabizi ni kwa kundi hahandi uno musi ibintu by'amashengero hari ibintu byinshi tumaze iminsi tubona ugasanga abana babigeme n'abantu bavuga yuko tugerageje kuraba dusubiye before ugasanga n'umuntu kera yari umuntu agira mu byaha usanga n'umuntu bamuzi nk'umuntu afite imico mibi muga mu kuja kwikingira akaja kwikingira yinyegeza muri eglise urukumva ugasanga ishize muri kware kugira ngo ashobore gufuka amaso abantu bitewe na hasi yiwe ugasanga n'umuntu bamuzi nk'umuntu mubi ariko navuga yuko yarakijijwe yarakimamese n'umukiza igikorwa nka kijya kwanza mwebwe nk'abantu navuga yuko mwashoboye gutahura agakiza ni kimwe kicakiye gute kuri jewe igikomeye sikahise igikomeye ni kubona kazoza kazoza kawe uriko ukubaka rero gukiza ivy'umuntu peu importe ivy'umuntu yoba yaraciyemo vyose ntaco bitwaye kandi nta kure habaho Imana itokura umuntu nta kure umunyavyaha yogera Imana itoshobora kumukura kuko hariyo n'intahe nyinshi twagiye turabona ariko uno munsi bakaba bakorera Imana vy'ukuri rero ntiturabe passé y'umuntu ahubwo turabe présent niho ahanini ari gikomeye ku muntu nese ntacu bivuga nanje numva novuga nkuko nyene Prince yavuze byukuri nkuko yabivuze ntituraba kahise ko umuntu turaba kubu na kazoza rero Imana yaramugiriye ubuntu iramukura muri biriya iramuzana arakizwa ariko novuga yuko hari ibintu byinshi bikunze kubera cyane mu maeglise ugasanga umuntu arasenga siko ari ikintu navuga yuko ndi muhira nagerageje kwibaza abana babigemera abantu mukunda guhura n'ingorane runaka bitewe n'abahungu n'amatageti runaka bafise mu maeglise uyu munsi birakunze kuvuga yuko cyane abantu b'abasore basigaye babareshereza mu buryo bw'impemu sinzi ko ariko namwe mubibona ugasanga umuntu bitewe n'ukungene muzinanye mwigisha ijambo ry'Imana muga kukungene aba yagushime no mu kukuresha akabicisha muri iryo jambo ry'Imana niwe nawe ico gikorwa nk'icyo nimubona umuntu mucakira gute biravana n'uburyo abajemo ikintu cyose si bibi kukuronderera mu ijambo ry'Imana kuko mwese ubuzima bwanyu bwose buba bwubakiye mu ijambo ry'Imana ahubwo ningene aje no mu buryo aje n'igihe ajemo nico gikuru n'uburyo uburyo ajemwo n'ingene ajemwo n'igihe ajemwo ubwo buryo n'ubwahe ico gihe ni cyane arashobora kuba aje mu buryo kuko abakobwa bakijijwe kenshi turakunda kwibwira yuko umuhungu akijijwe aje kukurondera umenga niwe Imana yaguteguriye ni umupartenaire wawe Imana yaguteguriye abahungu bose bakijijwe si bose twateguriye hariyo n'umuntu ashobora kuza atari ico gihe donc akaja mu buryo butari urumva aje no mu gihe kitari aja no mu buryo butari rero aho iki gice gikora nuko kwanza n'ijambo ry'Imana yavuga ngo tugendane ubwenge nuko ukoresha ubwenge ukavuga ati kandi ugatahura niki Imana iri kwirakubwira kuri uwo muntu ntiwihutire cyane gutanga inyishu canke kuja mu bintu ahubwo hajya nyene wasengera hajya nyene wamusengera subirayo ugenda ubaza Imana koko kwariwe Imana yoba ikurungikiye hani nico kitwa zapato Nelsa ari umwana wo mwigeme asinzi ko iyo moment nkimaze gushikira ibiragushikira umuntu akakoreshereza muri mpemu Nelsa cyatwe ngari yasinzi ko bimaze kumushikira maze gushikira bon jewe birabaze kushikira ariko sindavuga rumva ari ukuntu abene data ibyarebwe by'abahungu kwagira abakobwa bakijijwe ingene rero aza kukurondera urumva ntaze kumva
adakubwira afise target akubwira ati ndagukunda kandi jewe ndiko ndabiraba ndiko ndasenga mpemu yera aguma ndongorera iwawe ikirere c'Imana ndiko numva kiko kintu bana yajuko nyene ndavuga ati bungu urumva umenga ariko araguteloriza umenga urumva nta yindi shwa ufise umenga utegeza kumwemerera ariko byari byoroshe yuko urumva deja arakijijwe kandi umukobwa wese akijijwe urumva ikintu ca mbere usengera ni kubona umuhungu akijijwe urumva byari byoroshe yuko ushobora kumwemerera ariko mu nyuma je bivaye n'ingene nzi ico twavugaye ndi Imana ikintu namwishuye namubwiye ati Imana usenga niyo nsenga mpemu yera avugira muri wewe niwe avugira muri jewe umwanya atarampinyisha umwanya atarampa confirmation izo nkuru Nelsa warazimuteye arabizi oya yaguhanuye ikino bon wereka ivugira Nelsa wamuhanuye iki namuhanuye kumvira mpemu yera nyene mbo ugerageje kuraba igo yarafashe decision siko ubona ko ashobora ko ari decision nziza mugabo abahungu nkawe reka tubanze basubire siko bo akenshi birakunze kuvuga cyane ubona abantu bakundanye muri mpemu mugabo mu nyuma kumva ngo barahebanye uvuge yuko dufatiye kuri abo majambo yo kuvuga ati hamwe umuhungu uvuga yuko bakujaniranye siko gace usanga n'ubwo rukundo rwanyu barusenge ni kwa kundi nyene umuntu abari karakubesha nawe utaburakomezwa muri mpemu siko akenshi iyo ibintu nk'ibyo bibaye gace usanga barakundanye kandi tubatwara abantu bakijijwe muba mu nyuma twumva barahebanye uvuga ko impamvu yo bari yo nyene ho biva kure ivyo bidi nyene nakubwiye yuko umuntu wese akijijwe si Imana yaguteguriye hariyo Adamu wawe n'umukobwa rero arashobora kuza peut-être ku buryo yumva ibishobishe muri wowe canke amasentima yoba agufitiye akumva umenga yoza kukurondera akumva kandi no muri bimwe bituma udashobora kumva ijwi ry'Imana ikintu c'amasentima iyo ufise sentima nyinshi ku muntu uratakaza ijwi ry'Imana urashobora kuja imbere y'Imana ugasenga n'ukuri igihe cose imbere y'Imana ugasenga ufise amasentima y'umuntu ntiwumva ivyo ushaka ivyo Imana iriko irakubwira wumva wowe ivyo yumva ibiri muri wowe nyene ivyo ushaka kumva rero birasaba yuko imbere yuko nimba hari umuntu aje kukurondera se barakijijwe ariko ntuce ufata yuko harakijijwe iki n'iki manzi uje imbere y'Imana bya bintu manzi usenge manzi usikuze Imana kuko si bose nico gituma kenshi ama relation menshi afatiye yubakiye ku masentima ariko igihe cose ibintu bitari mu Imana ntivyigera biramba urumva nukuri Imana mu bisanzwe ivyerekeye ubuzima bwacu bwose biri mu biganza vy'Imana manzi ubaza Imana igihe kigeze donc uvuga ati jewe Mana shaka igihe cawe reka peut-être urashobora kuvuga ati uri umukobwa imyaka iranjanye iki n'iki ariko imyaka sico gikuru ni c'Imana ivuga ku buzima bwawe ni c'Imana yateguriye ubuzima bwawe urumva hariyo abantu benshi twitwa mu ma relation kubera imyaka ndakuze nakari muri relation naka ubu twiganye aragize mariage naka afise umusheri mu diaspora ikini ugasanga uriko wita mu bintu kubera ubona ku by'abantu ko ubuzima bwawe reka kubwubakira ku bandi ubakire ku Mana Imana ivuze ego aba ariho uzokwinjira muri ivyo bintu abantu uvuga yuko je ndi umuntu nkunda gukurikirana cyane Apotre Kevin araka video reko ndaraba mu mwanya avuga yuko hari ibintu bikunze kuba ugasanga yego misiraheze hari indamukanyo yagwanyije ndazi ya video urayibonye ugasanga umuntu kumuramutse nk'umwe kuramutora inyondwe y'amasaje ibintu nk'ivyo mbo ico kintu ndatse ko muramubibona kandi ico kintu vraiment cyarangiye kuko umwe twona Apotre arinza bivuga ko kiramubangamira cyane ico kintu ugasanga ebana yambi hari yambi vraiment amasegonda ngayo mugara bagiriye iminota ibi umuziki wose urumva acavuga yuko ku muhungu acu usanga aratashe iwabo arageze mw'ijoro ariko arimbira ngo bashanze usubira kuri eglise rya urumva mbo sinzi mugabo impamvu yabivuze uko ngira arashobora kumva nk'abandi bajene baba batwaye no gusenga ugasanga abantu batwaba gusenga bagiye ku kiyambi natwaba gusenga kora bigeme urumva kandi ico kintu turacemera ngira muri eglise abantu ntibabuze
siko muga mwebwe nk'abantu vuga yuko ngo nituje kubacira imanza siko nkamwe abantu mwubaha Imana abantu mwubaha ishingiro ry'Imana siko niki kintu wobwira nk'abantu bavuga yuko nk'abo bagenzwa n'amayambi muri eglise oya ikintu bavuga kuri abo bantu bagenzwa n'amayambi kuri ja mu rusengero ja muri eglise kubera ko ukumbuye présence y'Imana uje kubera umuntu kuko umuntu ntaho yo gushikana ariko igihe cose n'ukuri igihe cose ugiye mu rusengero muri eglise fata ko ari kibanza cawe n'Imana gendana umutima ufise inyota n'inzara yo kurondera Imana utagiye kuraba naka utagiye kuko umuntu azogushikana mu ijuru nico ba rero je novuga ati n'ukuri genda kuko ntiwakirije kubujya muntu agakiza kagahagaze muri Kristo Yesu bondera Kristo rekana nabo bantu rekana nako gakuko bombera Yesu wenyine kabisa uno munsi novuga yuko tugerageje kuraba cyane abahungu n'abakobwa abahungu barakunda cyane kuboneka cyane ku marezo sociaux none uvuga yuko tugerageje kuraba no muri eglise ibikorwa by'ishengero akenshi usanga habonekamo cyane abahungu ugasanga n'abantu baba pasteur abapote akenshi ari abantu b'abahungu abigeme nabo kwera iki cyinshi tutabona cyane tuvuge ko ari abantu bo babitinya tuvuge ko byo biva gukiga nese icyo kibazo cerekeye wewe ibyo bintu bivuga kwi ibyo bintu by'uko abahungu aribo bagwiriye cyane ku marezo sociaux aribo tubona cyane mu bikorwa by'Imana ariko abakobwa batariko barahaguruka nje ngo mbavuga uko ndavyumva impamvu nuko akenshi twakuze tubona umengana abantu b'abahungu abagabo bariko barakorera Imana urumva abantu b'abakobwa canke abagore tubabona gake bagaragara rero naribagije mbega ni igiki gituma abakobwa canke abamama natwe tutahaguruka cane mu muhamagaro canke gukorera Imana ariko ndabiraba kuri jewe ico nafashe nabonye umenga kubera ko ego nivyo umwanya umwe twaragize ibintu byo kwikengera kubera ko ntitwabonye cyane abagore cyangwa abakobwa benshi bagaragara muri ico gikorwa rero tubona muri twebwe harimo ukwikengera harimo iki biragoye cyane guhaguruka uri kubona abantu twabona cyane bari abagabo abahungu nibo twabona mu gikorwa rero biyumviriye ugomba uhaguruke bamwe barahaguruka ariko ugasanga mu mwanya muto biranse urumva mugabo ndashima Imana kubera ko ubu ndiko ndabiraba ubu hariyo basi bake n'ahari bake abo bake barahari kandi bariko barahaguruka mu nkomezi kandi muri abo bake urimwo kandi muri abo bake naje ndimo kandi turiko turahaguruka mu nkomezi kuzana ikanguro muri kino gihe muri kino gihe turiko turahaguruka kuzana ikanguro mva novuga ko bimwe ari ico kiriko kiratuma kandi ikindi hari n'igihe byadutera kugira ubwoba turiko turabona n'abagabo bakorera Imana iki ego nivyo ijambo ry'Imana avuga ati ntitwahawe impwemu y'ubwoba ariko naho tutahawe iyo mpwemu y'ubwoba hari igihe kadufata kugira ngo natwe dushobore guhaguruka muri runo rungano nk'abakobwa mva novuga ivyo muri kumwe mwese murashoboye kabisa nuvuga yuko bitewe n'amajambo yaje kuvuga ndizera neza yuko na wewe hari ico wumva ushobora kubishikiriza ku ico kintu kuri iyo point wari ubuhejeje kubaza nje kubwanje ngomba mvuga ibitandukanye nivyo Nese yaravuze nivyo ariko ngomba mvuga ibitandukanye no kuvya Nesa wowe urashobora kuvuga uko ubibona mugabo yego nivyo vya Nesa niko ndabibona ariko ikindi kintu abakobwa benshi gituma tutazana ikanguro canke ngo duhaguruke dukorera Imana vyave tugaragare kuri amarezo sociaux ni bimwe mu bintu turi abantu bakunda kugira ama-excuse menshi twama umenga tufise ibidufatira byinshi par exemple nk'umukobwa asigiye umukobwa agize mariage numva ko atangwe kugira ama-excuse mu rugo iki niki ariko nta excuse ihari nimwe mu gikorwa c'Imana nta kintu woza n'imbere y'Imana co wotuma wireguza imbere y'Imana cyane ngomba guhagarara ku bakobwa bagenzi banje bataragira mariage ikintu gituma batariko barazana ikanguro canke bahaguruka nuko hariho ama-situation bariko barajamwo batabwizwa kujamwo hariyo abantu bariko barifatanya nabo batabwizwa kwifatanya nabo par exemple abakobwa bakijije turakunda cyane kuzimira ku kintu c'ama-situation amaheze yacu ukumva yuko ugasanga umukobwa
en relation n'umuhungu premièrement ugiye muri en relation n'umuhungu adatahura umugahamagaro wawe biroroshe ko muhamagara wawe uzime asanga umukobwa yahora asenga 2 heures buke bukazokoroka asenge 1 heure mu nyuma zo kwisanga atangwe gusenga 30 minutes ati kubera iki kuko wa mwanya ahora aba imbere y'Imana utangura kugabanuka kubera iki ibihe yinjiye hari abantu duhura mu buzima canke tuja mu ma relation nabo ugasanga n'abantu premièrement umuhungu ntakigira witwa ngo umukozi w'Imana ariko ugasanga uri muri relation n'umuhungu adakigira ati gute na Bibiliya yatubwira ngo umunyangeso mbi yanduza umunyangeso nziza umuco n'umwijima ntibishobora kubana igihe cyose umuco n'umwijima igihe bitegerezwa iyo bigiye kubana umwiza wama ariwo uca ugaragara cyane umuco wari muri wowe uratangura kuzima hariyo amarelation tujamwo tukavuga ngo nubwo ujya muhungu adakidije ariko ndamukunda arankunda ntaco buke azogenda arahinduka buke azogenda ndamubwira ijambo ry'Imana azohinduka ariko ntiwibagire yuko uwo muhungu deja n'umuvyeyi wiwe ntiyashoboye kumuhindura nampwemu yera ubwiwe ntarashobora kumuhindura wewe muhuye hirya y'ejo mukuru urumva ko uzoshobora kumuhindura oya birakunze kuvuga yuko hari abantu bakizwa usanga bitewe n'apwa y'uwo muntu aratwara abantu ashobora gukizwa aratwara abantu amaze gukizwa kubera Apotre Kevin cyane gose niwe numva yuko bishoboka ariko mvuga nje ntikompagara sinzi ko nawe mu kintu c'amarelation ntituja muri relation n'umuntu adakidije ahubwo uwo muntu adakidije ico tumukorera turagerageza tukamusengera donc turamusengera apana kuja muri relation n'uwo muntu adakidije icambere coco nyimvura umukobwa akidije menya yuko Adamu wawe ategereza kuba akidije umuco n'umwijima ntibijana ugasanga kubera ko uwo muntu mudasangiye iyerekwa adatahura iyerekwa Imana yashize muri we adatahura iyerekwa iri muri wewe ugasanga wamurira ikuragira kuko azokumva umwanya muvugana umwanya muyaga uzosanga kenshi uri kuraburira umwanya Imana kabisa uratubwiye amajambo akomeye novuga yuko wakoze kwanza kubana natwe muri kino kiganiro narababwiye ati ejo canke hirya y'ejo igano nibagikunda muzotwitabira mwabikoze kandi abakunzi biwacu mwamaze no kugira n'abakunzi banyu mwarabibonye kuko novuga yuko igano bacakiriye neza mugano novuga yuko mwebwe mwamaze kuba famille uno munsi novuga yuko igano zo turakora je na mwebwe nimba nimwankundira ariko azora ama party nyine party ya kabiri sigiye ko tuba party ya gatatu ariko novuga yuko bitewe n'akanya mwafashe nizere yuko mutakatabaye kimfagusa uwumva yumvise bakunzi ya Step Media abantu mureshereza mu mpemu jaho kana ariko nanifatiye ngurumva ngo mwemu ngo ndungitse ngo kuri Prince ya Nima akani yakagwanyije novuga yuko oyiretse nivyo hariyo kandi gakuru k'abantu badakijije umbriza party ya gatatu irahaye wowe dukundire gusa oya nta nakimwe udukundire gusa kuzokomera kugaruka ego so bakunze ya Step Media ndakunze kungene mwabanye natwe muri kiganiro cy'uno munsi ndakunze kungene mwafashe umwanya mukaraba ikiganiro cyose sisera kumefa urabyikene kiganiro making ashobora kumaze kugira subscribe abigeme banyu ngaba murababona bari muri white nuvuga yuko n'ama look yahindutse ni muri yes nuvuga yuko ni mwibaze byinshi ndazi yuko benshi mukunze kuvuga ngo manyema y'umukobwa ngo ari umufuko w'umugabo oya wamanyema y'abari asheri kwa Yesu ndabeshe so uno munsi navuga yuko navuze amajambo menshi kakwanze tubanze tubashimiye ndabashimiye cyane turagushimiye numva yuko twishimiye cyane gusura guhura namwe kuri Step Media ariko navuga yuko mutwihanganye mbamse amajambo menshi kwa je n'ibisho nenda bakumbe so bakunzi ba Step Media kagasore kishima gasore kazagwenema kagasore gakora iby'Imana ikunda nkuko mubizi namande bazana exclusive interviews zigiye zitandukanye uno munsi nakubona bigeme banyu abakobwa banyu mwari mwarantumye nabagarukaniye this time around ariko navuga yuko bamaze no kutwemerera ejo canke hirya ejo igano kandi mwasura kwembeka ko mwagikunze bazidukundira kandi bagaruke kuri Step Media ntavuze amajambo menshi navuga yuko bibanye n'ibyirimo kugira ibihe byiza no musitiri muri Yesu ni Yakobo Yesu Christ aheje